gisa n'icanyuma kucereke kino gitaramo no kubazako haravuzwe amajambo menshi na cyane ko team ya The Ben yamaze imisi ibiri banga kwisohora ibintu aho bashikiye muri hotel bivanye ko batari bwarihe amahera ya hotel kandi namwe mwazimije telefone minavuga ko ari na DJ Paul yabarihiye 16,900,000 arenga kugira team ya The Ben ishobore kuri hotel ayo makuru yo bariyo ayo makuru ntaco ndayaziko ariko urumva nimba yarabarihiye ni ibintu byiza cyane none hari ahubwo mbaza ikibazo ne cyane nuko yabarihiye ikibazo nuko rimwe mwari kuri hotel mutayirishe kandi mwari mwazimije telefone yanditse ko ari twari kuri hotel ninda bizi neza ivyo bintu bihamya ni The Ben nimba hararishe hotel ahubwo byari byiza twicana na DJ Paul hana akavuga ati je nararishe hotel hanyuma ndayiriha atari je nagomba kuyiriha hanyuma mfise ikibazo iki ibyo navyo ntashobora kuza kubivugira hano ni bya bindi nabwumye mvuga harabaho ubutungane umuntu agatunganirizwa ivyo bintu byose muri abo muvuga nta numwe ndumva mbwira ikintu na kimwe ndi kuvyumva abantu babivuga ariko isoke umuntu arumvira nanjye ntacyo bise ndabikora nuko rero turageze isaha zitatu z'ijoro ikonseri isaha indwi z'umurango itaraba wari umeze gute staff yari imeze gute kwa n'amahera kandi ngira ngo umuntu atuma hagarikwa iyo mahera twari duheraniye ba Big Various yatumye duhagarikwa kuja mu kindi gihugu nangahe ariko nimba atari banga jando abaririmbyi bose hageze ku munsi wa nyuma w'igitaramo baronse amafaranga yabo biraza kugora ngene ndakubwira kubera turamenya arangahe turamenya bagomba kuyabonaho turisire ko hari ayo bagomba kubona abatabonye ivyo niho hari kibazo Hello boys and girls, il sera comme c'est quoi qu'on dit à Handy d'abord quoi juste gale cadre for more like black match on the black behind the camera muito musaza kwa kuri à Handy d'abord ko fyamaze kumera uyu numukubito numumomoro numutaturo ndakubira kuno munsi bantu b'Imana twabaza ni umutumire haidi misi turiko turakora kuri biganiro bijanye na cyane ibiteramo vya sama ndakubira ko turi kumwe numwe mubasha gutunganya igiteramo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi mu mpera za sama na cyane bamwita Jean Dodier y'ikirundi ryo gere araza kuyivugira na cyane niwe yazanye The Ben Bujumbura kwa kuri ahandi amu makure ko aravugwa na cyane kucereke kino giteramo yari menshi cyane ndabura kuno munsi twamuzanye kwa kuri ahandi ndakura musa Jean de Dieu ndakuramukije nanje giste nizera kumeze neza uraberewe sana urakoze mzee miso so mambo de smoking bivuze kwambara costume kwambara costume ni umuco wanje ndabikunda ego kindi kivyinshi inyuma cyane ibintu nkunda banumva ameze neza hari abakuze kuvuga ko ari ibintu by'abantu biyubashe sinzi navyo biranashoboka kubera ko ariko je ndabifata nk'ibintu nkunda nk'ibintu ngo nta muntu je mbanzi abantu bose bariyubashye kuri jewe ariko bose simhora muri bakunda kuvyambara rero jewe ndabikora kubera ndabikunze nta yindi mpamvu biranashoboka ariko nkuko bivuze mugabo jewe nakunze costume kuva kera ari ibintu by'uyu munsi yego dosi wa now company kutumva now company atahuriki atahure dreams ziri young indoto zikiri nto zifuza gukura ahura bawumvise now company wazirose ryari now company yaroswe vuba cyane nta myaka ibiri irahera imyaka ibiri zo kuzura mu kwa gatanu kuyu mwaka twiye gutangura now company zo kwije imyaka ibiri bayeho nayirose amezi abiri before y'ukwibaho wari muduki wari mubiki nari mu bikorwa bya buri munsi nari sanzwe ndimwe mugabo nipfuza guhindura ubuzima ndabikishije muri iyo ndoto imwe muri nyinshi nari nsanganywe ariko yo numva isuburemere ntashobora kurindira ndabikora Imana irabikunda irabaho ugezaho ari bitumye twicaye uyu munsi urumva ko kameme tubishimira Imana kuba bigezaho bigeze uyu munsi tubishimira Imana uno mwaka nyene ku magenekerezo ya 30 z'ukwezi kwa Nyakanga n'itariki imwe gitugutu ibiteramo bikomeye Bujumbura uzana umuririmbyi akomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi n'u Rwanda eka no muri Afrika yose eka no muri South Africa The Ben ndakereye kumenya naho company mu Burundi turayimenya kubera ikiguhera kujya muri rimvyi mu gihe hari abaririmbyi benshi nike kintu wacimiye The Ben kitandukanye n'abandi baririmbyi yo uri kurakora ijya business ushaka gukorana n'abaririmbyi benshi ariko twebwe mu biganiro twagiranye na The Ben twumvise ari sawa gutangurana nawe yaratworohereje tubona ni sawa nta kibazo tuganira neza
hanyuma tubona gutangurana nawe nkuko mwabibonye yego nuko The Ben muba muraganiriye bisigura ko hari abandi muba mwaraganiriye ntimwahuza oya abo twari tumaze kwipfuza twe twahere kuri nimero ya mbere turahuza abandi nabo bari mu mapra akurikira iriya pra twaganiriye na The Ben turabihuriza ko urumva turakora yego nuko tuza tubona rero The Ben hasigaye imisi ngabwira concert ibe uramuzanye Bujumbura nuko hasigaye imisi kugira igitaramo kibe tuza tubona The Ben arashitse Bujumbura ahamagawe na nawe na company yego vyari bivuze iki kuri wewe nka CEO wa nawe na company byari bivuze ikintu kinini mu mitima yacu kubera ko abantu bari bahari baravyibuka ko twari tumeze twari tunezerewe bwa mbere gukora igikorwa nk'ico ku ncuro yacu ya mbere kuvyifuza bigakunda hanyuma noneho twanaryohewe cyane n'urukundo abarundi badutweretse berekana na company ku ncuro ya mbere berekana umuntu twari tubazaniye ariwe The Ben byaradushimishije cyane byari ibintu vyiza The Ben Bujumbura yari yiteguriwe n'abarundi ariko vyongeye mwari mwateguye n'abaririmbyi bazomuherekeza mu giteramo harimo Big Farias harimo Sadbi harimo na Rinoji Big Fizzo turamubona kuri aeroport mu nyuma harabana conference igiteramo ko cyari gitengakene tukiri ngaho nyene uko mwabipanze niko vyari bimeze niko vyagenze mu giteramo oya ntabwo avaye ko concert iba ego uko mwari wabipanze yuko kubakira na conference de presse kuvyangana vyagenze vraiment ego twagiye kuba mu nyuma mu giteramo kubera guhindura ibibanza neki ariko ibindi mbere byose byari sawa nta muntu numwe dushinje ikosa na rimwe ego ewana V8 nyinshi The Ben hari abarundi arazunguruka igisagara ca Bujumbura benshi baravuga bati nukuri kose umunezero tugomba turonke tugende rero na cyane muri conference de presse ni conference de presse yabaye hanavuzwa amajambo aho na cyane ko mwamenyeshe ko ari concert zibiri zizoba ku munsi wa tariki ya 30 ni tariki imwe ego twamenyesheje ko ari concert zibiri ego concert yari imwe ariko twadufise gusangira n'abakunzi ego ariko muri publicité yaciye ku radio bari bavuze ko ari biteramo bibiri byari biteramo kuko abakunzi nimushobora gusangira mudateramanye bari duteramanye ego kiretse nimba harabayeho gutahura nabi kwanje canke kw'abandi bantu mugabo mu byo twavuze twavuga ko duteramana n'abakunzi ba The Ben ba Big Fizzo ba Sadbi ba Rinoji bakaganira bagahavinga fun bagasangira ku mameza amwe ku binyobwa bimwe ivyo bintu byarabaye ivyo benshi bakunze kwita meet and greet niko byari byanditse kandi twakoze ivyo twabwiye abantu ivyo twarengeje ko twe nta kintu tweze tugabanye mu Burundi ryari rya mbere meet and greet rihishuje miliyoni 10 kubera iki gushinga kiya giciro byari bivanye n'ivyo twabazaniye byari bihari byara deservinga ayo mahera ariko ntiyarayo gusa harimo n'ibihumbi 100 harimo na 2 million urumva nkuko twabivuze kara abantu ntibangana ubuzima nubwo tububamo twese abantu ntituri ku rwego rumwe rw'ubuzima hari ababishoboye hari n'abandi bavuga ati turabishoboye mugabo ntituri ready yo kubikora no munsi zo gukora hanyuma ariko dushimira buri wese yahageze kuri Eden Garden nimba mwarimu hari barabonye ko byari byose abantu bari bahari hari ababishoboye tunabashimira no hanyuma bazi badutera iteka na company bahagire Ego The Ben kuri stage hajya agishika araramutsa abantu ariko vyongeye araramenye ko ataza kuririmba haje kwaramusa gusa benshi baravuga bati twaje ngaho kugira ngo tumubone ariko araturirimbira ariko atubara ko turamutsa gusa ndakene kumenya mwe nk'abateguye igitaramo niko vyari vyapanzwe kubera iki The Ben atari kuririmba kandi yari kuririmba kubera igitaramo cyo kuririmba concert yari le premier hanyuma ngira ngo ubu tuzoronka umwanya wo gusobanurira abantu neza ibintu nka biriya bibaye umuntu aze yabimenye neza ibintu agiyemo urumva ariko dushimira bahageze kuko twaciye tunabikora bararirimbye mugabo ntabwo byari mu maprograme twarabikoze kubera abakunzi b'umuziki n'abantu baduteye iteka bakatwitaba byarabaye ni ikintu gikomeye show ya 10 million ari rya mbere ubigize aba ari ibintu bikomeye cyane ndakeneye kumenya The Ben muramukonvensa aririmbe mbega ntaco byavuye vyonona ku masezerano mwari mwumvikanye yaba muri timu yawe canke timu yiwe usange nta kibazo kibaye oya vraiment ntabwo ari umuntu mubi umuntu twaganiriye aranavyumva kuko nawe yarakunze uko abantu nta nubwo twe twabizemo inguvu nyinshi
vyatewe n'urukundo ari kuhabona aho hantu bimuzamo nawe arabikora ariko twaravyishimiye ko yakoze ivyo tutari twara ivyo yari obligé gukora bwari uburenganzira bwabo buri muririmbyi wese yari ahari gukora uko ibintu avyumva ariko we uko babikoze barabonye ko vyagenze neza turibashimira kandi ibintu vyiza cyane n'ubyo munsi nyene twumvise mu gitaramo ca The Ben ngo hatakaye telefone yiwe iPhone benshi baravuga bati mbega ibi bintu bibaye nibiki mu gitaramo ca VIP nka kijya haraza basuma mbega umutekano w'igiteramo wari umeze gute mwari mwakoze kugira ngo ibintu by'abantu ntibigire ntibize kuzimira twarakoze ko dushoboye kuko navuze ko twari kumwe n'umutekano meme w'igihugu hakabamo n'uwo tuwongeyemwo abantu bari civile badufasha ibintu twarakoze ko dushoboye ariko byarabaye kandi mu giteramo nka kiriya kugenda telefone nkuko nabibwiye n'abandi nibaza ko atari ikintu gikomeye cyane ahubwo icyari gikomeye yari impamvu y'ivyo bintu kubera ko uravye umutekano wari uhari ukumva icyo kintu ko cyabaye natwe cyaduteye ubwoba twabuze uburyo cyabayemo ariko tugiye kumenya mu nyuma twumva birumvikana cyane kuba byari kuba kuko umutekano twaduse ntiwari kugera ku rwego navyumvise ko nimba ari ukuri usibye ko The Ben ubwiwe ataravyivugira ngo bitangaze wiyumva gute mu mutima igitaramo cyari cyaronse abantu ariko kumva waje kugikoresha telefone iragiye je niyumva neza kubera ko ndabisubiramo telefone kuri The Ben ntabwo cyari ikintu nawe ubwiwe cyamuhungabanije yahungabanijwe n'ibindi biri apart kubera ko telefone The Ben uramuzi nanjye ndamuzi ntabwo ari umuntu akira ahantu yohungabanywa na telefone $2000 no ahubwo impamvu kubera ko byari bigoye kugira ngo umuntu yibigwe hajya ahantu impamvu umuntu ashobora kugira ikibazo nk'icyo cyakozwe nande kubera iki uwo muntu afite ubushobozi bungana gute yashoboye kubishoborera ngaha ibyo nibyo byari ikibazo kuri twebwe ibindi nta ibintu bisanzwe nawe nyene ntabwo yabifashe nk'intambara ameze neza kugira ngo ubuzima ntibushobora guhagarara kubera ko yagize ikibazo cya telefone inyuma y'imisi myinshi murondera ikibanza mwararonse messe des offices gitaramo cya kabiri ako imbere ko dushikira ngaho twarabonye ujya munsi nyene gitaramo nabo baririmbyi b'Uburundi nyene yaba ba Sadbi yaba ba Fizo yarimvye mwanya muto Sadbi ko ari nko kuramutsa abantu acagira kapera nabo nyene kuri Eden nabo nyene yaramwe amasezerano yaramwe kuko afishe yari imwe yavuga ibintu bimwe bagomba gukora uko bavyumva ujya munsi ntabwo bari obligé kuririmba dushimire rero abaririmbye kuko ntibakoze ivyo nta tegeko ryari uko baririmba kwari uramukanya gusangira kwifotozanya ibintu byari byavuzwe imisi myinshi dusaba imbabazi abatabitahuye tuzofata umwanya uhagije kubibatahuza biriko biza ku yindi poem da santu cyo gugitaramo rero cyasa n'icyanyuma kwinjira 10000 kuri messe des officiers ego mwaraye mu rubanza vyari bimeze gute malgré uburuhe igitaramo mwacitegure gute mwebwe nka staff imbere ko twinjira mu gitaramo nyenzina ntabwo vyari byoroshe atakubesha ko twadoje igitaramo aho twateramanye n'abakunzi b'abaririmbyi twazanye amasaha menshi twavuye bwije cyane kandi ufite ibindi bikorwa bigomba gutangura mu gitondo equipe yari yagudukoreye amasound niyo yagomba kudukorera ibindi equipe yari yakoze kuri Eden niyo yagomba kuvamo abantu nyene basubira gukora hariya uravyumva uko byari bimeze nawe ntakoze inguvu nyinshi dushimira ababigizemo uruhare bose Imana bahezagire nuko rero burakeye umunsi wa concert yatanguye concert yatangura isaha 7 z'umurango nkene tuyagire guhera isaha 7 z'umurango abarundi bari ko barinjira ariko ni concert yagiye gutangura isaha 3 zirenga z'ijoro kubera iki gutangura itevye inyuma y'amasaha hafi 10 yatanguye itevye kubera ikibazo cy'abantu bari kudufasha sono nakubwiye ko sono yakoze hari ya equipe niyo equipe yagomba gukora hari ubwo buruherero twagira nkatwe bo bagira uburenzi babizi twakoresheje stage nini itwara umwanya munini izindi zikogwa imisi 3 twe babikoze amasaha make so tunabashimira ku nguvu bakoresheje batahora bakoresha mu bindi biteramo ikindi abantu barinjiye barabizi ko binjiye bakuzura stage itarahera kubakwa biragoye rero ko umuririmbyi ari kuza kuririmba stage itarahera ivyo tubisaba imbabazi ariko ntivyatuvuye ko byavuye ku kibanza ariko biva no ku rukundo batweretse cyane ko nabo baritavye bubahirije amasaha twabwiye 13 baza 13 ariko twebwe equipe yari ntabwo yari ifite imbaraga ziza gutuma 13 stage za kuba yaheze twahejeje saa 10 z'igitondo kuri Eden urabitahura utabitahura tubabarire
ariko ubitahura nawe yumve ko twakoze ko dushoboye. Haravuzwe amajambo menshi ko stage yaheze yari yaretse guhera neza bivanye yuko ngo amahera ya nyuma Alberika tubari bwa yaronka ayo makuru bari nkayabwa ariyo ni Alberika yatangaje tuvyumva uko oya sivyo Alberika niwe yobikubwira kubera ko Alberika niwe yari nyene stage niwe twariha abandi bavuze ayo ntayo nzi nuko rero nzi nuko stage yatwaye umwanya bivanye na n'uburuhe bwa equipe niko nje ndabizi nka nyene igiteramo ariko hashobora kuba hari uwundi azayandi makuru abantu bamenya amakuru atandukanye mu buryo bwishi abarundi baravuga basiba kurima ngo ntibasiba kuvuga biriko biza ku yindi poem nuko rero turageze isaha 3 z'ijoro ikonseri isaha 7 z'umurango itaraba wari umeze gute staff yari imeze gute no konseri yari kwiraba ariko nta ma performance yari bwatanga ego konseri yari kwiraba ariko umuziki wari kuravuga ego bimwe mu bintu twabona abantu baryohewe ego ariko tubona ko tugomba gushiramo imbaraga cyane kugira ngo ivyo twemereye abarundi bitangure yego ni konseri yatangwa umuziki watangwa uvuga kare cyane ko bari baharenera ko batigeze bagira irungu abantu bahari ntibari bigeze bagira irungu nuko performance rero iratangwa 3 z'ijoro kuri iki gutangura 3 z'ijoro mu gihe aba artiste bamwe bivuga ko bari bashitse kare ntabwo nibaza ko ari byo ibivugwa byose je nibaza ko hagiye hanavugwa n'ibintu byinshi ariko nabonye ibivugwa nanjye ndabibona gushasha kandi ari twateguye ibikorwa rero ibivugwa vraiment nta kintu kinini no bivuga ko nta nico ndabizi ko si byo nagerageje kubona abandi bavuga yego ariko abaririmbye ntibari bashitse kuko public imaze kubihari umuziki ukaba uri kuravuga uvuga ko ikindi cyatumye umuririmbyi ataririmba ari gihe ntabwo bari bashitse barakoze hanyuma abandi baragize akabazo gucerwa birabaho kumburengira ngo bazokosora mu nyuma ariko twe twarabyakiriye nk'abanyene igiteramo kandi twabisobanuriye na bamwe mu bo twashoboye gushika ko babarundi cyane cyane bari bitanze mu buryo bwabo bakitaba ibiteramo byacu cyo tubizeze gusa no kuko tubaze ko bitazosubira wow kintu gikomeye ariko haravuzwe n'amajambo yuko harabaririmbyi notama harimo Big Farias base kuririmba bataronse amafaranga yabo yarasigaye sinibaza ko ni Big Farias yavuze abari muri staff yo bavyegereye nibaza ko nimba ari staff ubwo niwe yabivuze ubwo rero yaratubeshe bisigwa ko Big Farias mwari wamuhevye amahera yose nangaye ayo mwari mwumvikanye none guhembwa umuntu mu gihugu turi sinomva ingene umuntu yagiye guheranirwa atarakora sinomva ingene uguriye microphone yego abantu bagomba kuvuga ko bahera sinzi ko no biguha ko kare umuntu yaheraniwe gute atarakora umuntu aheranirwa gute umuntu aheranirwa iyo hari ibintu yatanze atarasubizwa canke iyo hari ibintu yakoze atarishurirwa ubugira tuganira ingene yoba yaraheraniwe atarakora akazi ariko murashobora kumvikana ati jewe mugabo ntavyuzi ariko mukazi jando tukiri ngaho nyene mukazi bivana na contrat ni nka kujya ku rubanza contrat hari umuntu yayikubariye niyo mpamvu nakubajije eske ni Big Fizzo kubera ko contrat twagirana na Big Fizzo nero nimba ari Big Fizzo ubwo ndaza kumenya ko yabivuze nyene abikuye kuri contrat mugani yabatari we ubwo abo bandi baravuga ibiki ariko nimba atari banga jando abaririmbyi bose hageze ku munsi wa nyuma w'igiteramo baronse amafaranga yabo biraza kugora ngene ndakubwira kubera turamenya arangahe turamenya bagomba kuyabonaho turisire ko hari ayo bagomba kubona batabonye ivyo niho hari kibazo ntari buze kuvuga ko mu gihe batantumye abo baririmbyi mu gihe abo baririmbyi bo ataga ibibazo bafise ubwo jewe nze ngaha kwira izuba mvuga ibibazo by'abaririmbyi batantumye ariko haravuzwe yuko mu nyuma imbere ko twashikira turava mbere no mu vyavuzwe tugende mu migambi yawe kurikira mu vyavuzwe haravuzwe yuko amakontra abiri yoba yabaye ku munwa ayandi ngo yindi mwibe yasinywe harimo kontra yari noji ngo yoba yarasinywe ko ya Fizzo na Sadbi ata kontra yanditse yoba hari ayo makuru bari numva twariko turatumwanya numva twariko tuvuga n'ibintu atana kontra hari nimba wabwiye ku munwa ucuba avance ku munwa none nayo ni kontra y'abantu babiri ikibazo mvise urumva ninde yabivuze ikibazo cyavuzwe jando ikibazo n'ukuri n'ukwaye uko uri umunyamakuru w'umwuga yego abakozi bawe ntufise abakozi yego mukorana gute dukorana kuvyo mba nababwiye cyane twasinye hanyuma iyo bitagenze neza babibwira Jean Dodi iyo bitagenze neza
barashobora iyo byashitse yego babibwira Jean de Dieu barashobora kuraba umuntu anyegereye ampanure birenze aho baraja mu butungane rero reka tubireke kuko tubirekera mu bahanuzi n'ubutungane uzobukoze cyane yego nuko igiteramo rero kirabaye byarivuze public nk'ijya performance ya The Ben gikomeye cyane hariko biriya bintu umuntu bitoshimisha ninde yego kuzuza Mercedes officiel warabonye deja abantu batiwe igiteramo urabazi naba muri kumwe hano yego ntaco bivuze koko nta kintu bivuze bijya bintu ku bantu bafise amaso no kwiyumvira ariko ivyo byo ntunabinyishureko kubera ko ntitwabikoze kugira ngo twe twabikoze bivuye ku mutima ariko twaranezerewe cyane n'ibintu byabaye dushimira abarundi batweretse umutima w'urukundo natwe tuzobandanya iyo umuntu akweretse umutima w'urukundo kiretse ibikunaniye nta kintu utamukorera umuntu agukunda umwama hafi umuba hafi umukorera buri kimushoboye kugira ngo ntumutetereze kuba yaraguhawe umwanya wo gukunda kubera hari abantu benshi badakundwa ibiteramo twabonye byabuze abantu byinshi none natwe tujye ngaha no abarundi baratwitavye Imana babe hafi icyo tutazokora nikizoba cyatugoye ariko tuzokora uko dushoboye imyaka yacu ntiraba myinshi ku buryo turi bubabwire ko twacitse intego ubunyene haracyari byinshi byo gukora n'igihe kiracyahari muduhe umwanya muduhe amatwi muduhe imitima tuzokora ibyo dushoboye ibiteramo bibiri ni ikintu gikomeye cyane ari ryambere bikoze mu Burundi ni experience vyaguhaye muri Amerika ntikiba coroshe ni mu Burundi gusa nigose experience byampaye nuko byatweretse indoto zacu ko zishoboka cyo ni cyambere kuko twari gutestinga bimwe na bimwe twarabonye ko bishoboka muduhe umwanya kuri concert ya kabiri hari challenges wahuye nazo uravuga ati iyo atabari ryambere namuye nazo ibintu vyari kushikira yego challenges zobura gute bikorwa nka biriya vyitabwe n'abarundi isinzi bikabera mu urabibona ntabwo vyobura challenges no ndiko ndakubwira ibintu bitare challenges zarabaye ariko nta nguvu tugeze tuziha usivye ko twazihaye umwanya kugira zitwigishe zitume bitazosubira kubaho nta kindi zaratwigishije ubu turi kwiyaranje ko bitazosubira abarundi wabonye hari haciye imyaka myinshi twa mu Burundi umunezero w'abarundi mu biteramo wabonye ungana gute umunezero w'abarundi vraiment uko je namye ndabubona nubwo ntaba mu Burundi ndabikurikira ndabiraba umunezero wabo uri ku rwego rwo hejuru ico bakeneye ahubwo bakeneye na company iyo ishobora kubakorera ivyo bakeneye natwe turi hano ku bwabo tuzobikora nico twiyemeje mpaka dukoze ivyo twemereye imitima yacu ico nico nobwira abarundi mwari mukeneye na company ibaha bo mwipfuza kubona ku gihe nyacu natwe turahare bikobiza kuyindi poem dasanzwe inyuma yaho ifigiteramo vyaheze tumva ngo yara amajambo menshi mwibarabara amajambo menshi ako mu nyuma twumva ngo Jean de Dieu canke Mr Light ngo yafatiye ku mupaka wa Kirundo ngo ku mupaka w'Urundi n'u Rwanda mu Kirundo ngo agiye mu Rwanda ngo yafunzwe ngo wagiye mu Rwanda wagiye kugira iki that's none je nitwa Jean de Dieu nabivuze vyukuri waba warafunzwe ndindira ndakubwira yego tubwire nabandi ndako ndi kubwira abandi ko nibaza kuri kumbaza ubariza abandi ndumurundi afise ivyangombwa vyemewe n'amategeko nemerewe gutembera isi yose usivye mu Rwanda gusa mu Rwanda ho ni hafi y'imuhira nemerewe gutembera isi yose mfise uburenganzira bwavyo Imana yarangiriye ubwo buntu none ngo nafatiwe mu Rwanda ngiye kugira wewe ntiwari mu Rwanda habo ngo wari ugiye mu Rwanda kuja mu Rwanda umuntu arafatwa wari uhenanye ngo namahera wari uheranye mu biteramo esko waragiye mu gasho ntiwagiye mu gasho nabivuze na kare usivye ibi bya hirya ejo byo bihuye ko umuntu ashimirwa kuvyo yakoze hadakwiye ibyagasho nta nako ndajamo uraje mu gasho nari mu buzima n'uwari baza ko n'uwari yo turi turajyayo nitwibaza ko binimirije ku mpamvu ya dukora ibintu byemewe n'amategeko dukorera mu bihugu birimo amategeko ariko gupfungwa navyo si n'ibintu bikomeye kuko n'abapfungwa ntavyo tubarusha urabyumva ariko twe ntibiradushikira nivyanashika isoke kubera ko hari nabandi baturusha imyaka baturusha experience baturusha n'ibikorwa twagiye tumva byabaye ko abo bantu tubarusha iki ku buryo twebwe ibyo bintu naho byo dushikira ryo bari bara ntibiraba nta mpamvu tubona nimba biriko biri mu nzira okay muzobimenya nta kosa ririmo ku aho bikosangira ni icoba cyatumye ujyayo aho kujyayo byo ni ibintu bimaze gushikira abantu benshi cyane hari n'uwambwiye iri ku rwego rukomeye hari n'uwambwiye ngo umuhungu n'agasho biragenda bishobora kuba ari navyo ariko maze kubona n'abagore
ndakunda kujya kuraba iyo twagize amahirwe ko abantu baba bari hari ntibaborohewe iyo ugize ico Imana yagushoboje ugakubitira yo kuraba ko hari ayo mazi yosigira umuntu nasanze hari ubwoko bwose ntari abagabo gusa n'abasore hariyo n'abagore ya abantu bakiri batabajene kuko ni kibanza cyo gukosoreramo umuntu yakoze amakosa ico kibanza urumva umuntu wese yakoze amakosa agomba kujya agakosorwa ariko haravuzwe ko wahagaritse kugira ngo ushobore kuriha amahera y'abaririmbyi tutari bwaje kuriha y'aba Big Farias Sadbi biterwa n'amahera kandi ngira ngo umuntu atuma hagarikwa iyo mahera twari duheraniye ba Big Farias yatumye duhagarikwa kuja mu kindi gihugu nangahe biravuga ko heraniye Big Farias miliyoni 3 niwe yabivuze Big Fizzo nivyo canke sivyo telefone nivyo canke sivyo telefone Big Fizzo bu telefone ndavyibaza ko ari byo ntabwo Big Fizzo tumuheraniye na Sadbi tunamuheraniye hariho amasentare sentare nayo niko kazi zikora sivyo none ivy'amahera y'abandi byo tubiveko bikaba nyene byo nabo bayakeneye bazoyironderera nimba ari byo ahari kibazo kihari kubazanye iyo nkuru wewe uvuga ko atariyo ko winjiye mu gasho ubuhanura iki ubabwira iki wibaza ko bagamije iki nibaza ko ahanini kubera abo beshi batumenye kubera ivyo twakoze kare ntibari batuzi hanyuma kumbure ushobora kuba twakoze ibintu bitabanezereje birabaho cyane ico no babwira rero umunezero wabo numva uzoza utevye kubera ko ibikorwa byacu n'ubundi birabandanya nta mpamvu nimwe turabona bituma duhagarika urumva ko baracyavuze rero muri rya minsi nyene tuzatubona kuri stati yawe wanditse ngo Nelinat ngo I'm still here ibintu nk'ivyo nyene kuri stati ari je ndavyanditse kuri stati yawe kuri gikwandika kijya kintu ya kuri stati y'umuntu arashaka gushyira ku ikintu kanaka bivanye n'impamvu kandi urumva je stati yanje ntabwiri ivuga ibintu byanje iri na privé cyane ko ntavyo nigeze mpamagara abanyamakuru ngo ndababwire yaba ari ikintu kanaka nifuza ko abanyamakuru bamenya canke abarundi bamenya nari kuza nkabahamagara mukamfasha mwe mufise abantu benshi mukamfasha kubibagezako ariko ivyo ntaco no bivuga ko naco bivuga ko igitaramo gikomeye nka kijya imbere ko tuja ku migambi y'ibitaramo bindi bikurikira ikibazo gisa n'icanyuma kucereke kino gitaramo no kubaza ko haravuzwe amajambo menshi na cyane ko team ya The Ben yamaze imisi ibiri banga kwisohora ibintu aho bashikiye muri hotel bivanye ko batari bwarihe amahera ya hotel kandi mu mwazimije telefone miravuga ko ari na DJ Paul yabarihiye 16,900,000 arenga kugira team ya The Ben ishobore kuri hotel ayo makuru yo bariyo ayo makuru ntaco ndayaziko ariko urumva nimba yarabarihiye ibintu byiza cyane none hari ahubwo mbaza ikibazo ne cyane nuko yabarihiye ikibazo nuko ari mwe mwari kuri hotel mutayirishe kandi mwari mwazimije telefone yanditse ko ari twari kuri hotel ninda bizi neza ivyo bintu bihamya ni The Ben nimba hararishe hotel ahubwo byari byiza twicaye na DJ Paul hana akavuga ati je nararishe hotel hanyuma ndayiriha tarije nagomba kuyiriha hanyuma mfise ikibazo iki ibyo navyo ntashobora kuza kubivugira hano ni bya bindi nabwumye mvuga harabaho ubutungane umuntu agatunganirizwa ivyo bintu byose muri abo muvuga nta numwe ndumva mbwira ikintu nakimwe ndi kuvyumva abantu babivuga ariko isoke umuntu arumvira nanjye ntacyo mfise ndabikora no kumvira gusa biko biza kwindi point idasanzwe naho company murakoze rero igiteramo kigenze neza ibica mwiha amanota ngahe kubicijana kwijana dushobora kwiha amanota mu gihe ibintu twakoze twabikoreye abarundi ahubwo abarundi nibo botubwira naho company muyiha amanota ngahe twebwe tuyiha amanota nta muntu yiha amanota abari kwikina natwe ntitwikina ntituri muri abo bantu ibyo dukora tubikorera public y'abarundi societe Burundi ni igomba kuvuga uko ibona ibintu ntabwo ari twebwe twokora ibintu je tugaruka tuyiha amanota ivyo uwo mwarimu yiyigisha uramubona wapi twebwe tugomba gukora abantu bakavuga uko babona ibintu akora vyingene wateguye ibintu hari aho uvuga ati vyagenze neza vyagenze nabi twararyohewe kubera ko ivyo twakoze byinshi twarabigezeho ariko ubwo niyo mpamvu ntari buvuga ivyo ari byo kuko sinzi ivyo umuntu yari yiteze ivyo abantu bari bitezwe n'abantu ba company eske byarabaye bishobora kuba bitabaye bivanye n'umuntu ivyo yashaka rero urumva jenje kuvuga no banivugiye kandi abantu benshi urumva kwivugira benshi bivugira ibintu keshi bitari sinzi reka tureka abantu bazotuvugire ivyo babonye
ya nivyo vyo bari sawa kurusha tweko twivugira ngo urumva no uri mu milliardaire ku myaka 25 ndakeneye kumenya ku milliardaire mu myaka 25 nivyo amahera wayonkeye hanze mu Burundi ubona umuziki ari business yunguka umuziki ni business yunguka hariho hose si mu Burundi gusa ariko no mu Burundi runguka nimba yunguka muri Amerika gute tokunguka ngaha bishobora kutunguka ku rwego rumwe bivanye n'abavyitabira bivanye na experience z'ababitegura ariko umuziki wakozwe neza urunguka tuza bubeshejeho urumva yabo tunguha babara webye bagakora ibindi turazi benshi bawukora batabuze ubushobozi bwo gukora ibindi bintu cyo ni kimwe mu bintu bitwereka neza ko umuziki wunguka kuko iyo mpamvu bawukora batabuze ubushobozi bwo gukora ibindi ubundi buzi bisobanura ko wunguka ibiteramo navyo jewe ndivugira ku ruhande rwanje kubera experience mfise sinini ni igihe gito bishobora navyo nyene biterwa n'ukuntu umuntu yabiteguye uko wabiteguye nabo muri kumwe na plan yawe kuko inyungu benshi barafashe inyungu kwa amahera abantu benshi 99% hano bazi ko inyungu ibiteramo ari gukoresha yego tufata ibiteramo cyangwa ibindi bintu gukoresha miliyoni ijana ugacukura mu miliyoni amajana 2 ariko bayoberwa ko hari n'inyungu ushobora gukoresha miliyoni amajana 5 ukeneye urukundo ukeneye abantu ukeneye connection birabaho inyungu rero ziratandukanye rero nkatwe twarungutse cyane bivanye n'inyungu twashaka iyo nyungu urumva umuntu ntari urovyomba twe twashaka inyungu imwe cyangwa izibiri ariko twarungutse sebo inyungu urumva twabivanye hari igihe bitabana n'amafaranga hari n'igihe umuntu abishaka ntibikunde urovyomba mugabe inyungu ziba mu buryo bwishi uwo hano urakora igitaramo mu Burundi yoza gute yo bikora gute we nk'umuntu afite experience yo bikora uko avyiyumvira akabikorana n'abantu yabanje kumenya neza baribo nta kindi tuvuge ko wahenzwe nahenzwe kubijyanye na staff wari ufise oya nashimiye staff yanje nshimira staff yose twakoranye kubera ko nibaza ko zimba ndi hano yaba bimeze uko numva bigomba gusounding kuri hano kubera ko twanezerewe twaje hano tutaje kuvuga igiteramo kindi tuje gushima umuntu ashima rero iyo yashimishijwe tuma dusana basozera niyo migambi mufise nkana na company kubijanye n'ibiteramo ngaha mu Burundi abarundi babitege kwiki abarundi cyo batwitega ko nuko tuzobandanya ivyo twababwiye umunsi w'itariki zitanu dutangura hari ivyo twabemereye hari ivyo twemeye kuzogerageza gukora kandi poro mama nizera ko atakirahinduka atane kizohinduka tuzobandanya na speed batubonanye kugeza tubaye satisfait uno mwaka twitega ikindi giteramo cyane na company ego mbere yo kurangira ndagushimire cyane Janto ndabashimire namwe ku mwanya maduhaye nizere ko n'ikindi gihe nitwabamagara muzotwita ego twama tuhari buri gihe yo Imana yabidushoboje nuko reka ndabashimire mwese mwaviye umurimo murabana natwe gutambura mugaza mbese biranagwaza ariko mubana y'umutugo gwa rukundo kuri micro yari juste égal cadre for more shake black machine black beno camera yari umusaza umukama bambiki abandi ndiribiza vyose vuga ko mbiri ko vyose birabaza bye bye ciao hasta la vista urahushira umushuro hushura none